Bonjour mesdames et messieurs, le fan de music industry. This is Now Cell TV, the one of the best and for this industry. Abidi kuri makuru kumwe na Beni behind the camera ni Arkeni. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana. Hama dusubira dukingurikira bwe bakunzi ba New Cell TV. Yes, uno musi rero dufise umutumire. Yes, abikora neza cyane. Yes, amazemwo igihe kitari gito mu muziki genda muzi. Yes, kumbure igihe kitari gito mu muziki ariko benshi rero benshi maze kumenya yuko bamaze kumenya mu gihe nuvuga kikiri hafi gose ariko je ndamuzi kuva kera. Yes, numuririmbyi azwi izina rya Jodaski. Numuririmbyi abikora neza cyane kandi yasanzwe abikora neza kandi asanzwe abizi kandi afite ingabira nugusa cyo mbona cyari gikenewe gose yari support yari kenewe mu bafana b'umuziki mu bafana b'indundo mu bafana Yes bakunda umuziki indundi mu bafana bakunda umuziki w'iwacu. Yes afite indirimbo yiwe nshasha akubwira ati visa ni visa. Yes akubwira ati n'uburenganzira tuvuge uburenganzira juda n'uburenganzira uburenganzira. Yes yakubwira tuyite visa yayise visa reka natwe tuyite visa. Yes ni indirimbo imeze neza cyane kumbe turaza kwega byinshi na Judaski. Vipi bro? Salama kabisa. Biraza neza man. Yeah, meze fresh anako kile kitu ni mafuta yani. Fresh ni sawa na. Yeah, ngeko kwe. Yes Judaski kwa siku ya leo umusi wa umeze gute bro? Umusi wa umeze gute kuri umusi kuri Judaski? Yeah, iyo umuntu yashoboye kubyuka bien ukawugifise impwemu zo guhema umunsi no bitakomeze neza kuko rero benshi batashoboye kubyuka ubone kino gitondo. Yeah, urabishima Imana like that. Yes, arabantu kumbure babifata nk'ibisanzwe kuba bahawe nuvuga amahirwe yo gushika ku wundi munsi bakamuka byari bikiyone ko biba n'ubundi reka tubishike kuba ariko ntibamenye yuko hari ubuntu bagiriwe kumbure ngiki kubabwira Judas. Abantu barihenda sana ahubwo barihenda ifo ko wamushima every day ko ni benshi mu ngana rero n'abakuruta mugabo Paul mama bari ku mpanda no muri morgue. Yeah, bari no muri morgue urumva ko wamushima every day bavuga ngo ushimye kandi abayuhiri ego. Yes, ngari imaze imisi mbona Judas kimisi saca ku rembo ryo muhira mu gitondo jewe mvuye gusenga aravugiye amanutse. Yes kumbure sinanzi ko ariko arategura igikorwa kishaje ko bari mu matravail. Judas kimura kurabia ba kawaida ilikuwa ni kurembo nyene kurembo ilikuwa ni surprise tu kandi ni umuntu abashaka abatubure mu Kinyarwanda niko bayivuga ngoma no mekania kakomekania imekuwa ni mekania kweli kabisa n'ubundi ushaka ikintu gikazura uracitondera kandi umwanya nyine kugira ukore kugikoza siza byo no ego umwanya kuye kandi. Yes, feedback remeze gute ya visa bro? Bro, feedback imeze fresh sana mu ndembo zose naremaze gukora visa niyo novuga yuko ni jari 100% feedback is positive. Feedback is positive. Wari uvyiteze ko izo wa positive cyangwa wari witeze yindi novuga yindi result? Narabyizera yuko ushobora kuba positive gusa sinayenda byiteze kuko urashobora kuba witeze ikintu ariko ntikibe gusa kwizera naco nico kiba gikenewe. Yes uvuga ko ariyo ndirimbo novuga guha iyindi shusho mu muziki ndundi kwa ku ruhande rwa Judas. Ego bitandukanye ndazigenza tumenyera ubwa mbere jo. Bitandukanye cyane. Ego karimbo kagize gufatisha kera man sinzi ko kagarukiye mu kanyosha gusa ariko si akaye ngoma yako na Juaza bari rwe kushikisha ko Juaza hano twakunda guhurira urabizi hari indirimbo yari ilikuwa iko fresh. Sasa siju kama umeona kama ndo visa ndio uko vizuri sana zaidi au ile ya zamani. Sikuvuga ngo no bwiza navuze yashoye gushika kure kiyagiye urabona ya ni milele ya milele ntiyashoboye kuja ku ma platform yose ariko Paul mama visa urashobora kuyikora kuri Spotify za Deezer zande ama platform yose dandaza umuziki za Spotify zose. Yeah. Yes. Agafaranga karabona ko kinjira fresh. Okay turashima fresh. Turashima nyene mana. Judas kiafisa amafaranga nashobora kuvuga je ko na save ari fresh. Ni so kesho nikukutana ku ile kwa taxi utanilipia ni pale. Nataka nipige kati. Yes kumbe tukutega byinshi na Judaski. Yes arakora tubwira kuvyerekeye novuga indirimbo yiwe ukuntu inovuga iswa inko yamuha yindi shusho yari yiteze yari yizi ko bizoshika ariko unko tumwumva mu nyisha duha akubwira yuko yarabyize ariko ntiharazi ko bizogera kuri uno rwego sibyo naga Joda. Yeah. Yes kurundi go baririmbyi bandi bamaze kuyumva mva bavuga kwikingama bose vraiment barayikunze vraiment baravuze ati igikorwa kimeze bien. Yeah, feedback imziza nyene. Ego. Yes witegure gutire gura n'abafana bashasha neza abafana aho nyene tudahuye nabo. Jodas kiromo Jesse nivuze bavuga ngo nditapa ariko reka ibikorwa byonyene umuntu azondefinisa wenyene ari wandefinisa atameze kuko ndiko ndavuga hari yabo ushobora kuvuga ati reka riyemera nini.
Jodaskin nadakumye kubivuga reka je ndayivuge. Jodaskin umuntu afite ingabirano ikomeye cyane kandi afite ingorane yo kuza arati afite amasoni menshi cyane kandi Jodaskin urayingorora yifise sa. Samasoni no kwicisha bugufi tu nawe ufise ikintu simaka ngo ushuguma wiyemera ngo uragifise ko Imana ishaka yari kuguha uwundi. Yeah. Afite ingabirano irenze akwiriye support mbega ku ruhande rw'abantu nuvuga aba sponsor nuvuga abantu batanga kajya gafaranga bo gute bariko bariyongera canke gute kuko baje nibo tusige tubona muri no minsi baritanga gusumba za management tusigaye twumva baritanga ku ruhande rw'avuga tereka twe tugende hamwe tumufashe Jodaskin tujicange bajya abantu we kubwabo ni baragushikira canke ni baraboneka cyane tubasabe baboneke umva gute. Bon kubasaba baboneke ivyo ni vya misi yose tuzokoma tubasaba baze badufashe ariko nibisigura yuko baba babuze abantu baba bashaka yuko dukorana Paul mu mahari abo bashaka hari abashaka ko dukorana mugabo ntibirashobora kuja mu buryo kubera hari ibintu twiko turiga ya ariko turashima Imana tu aba ushobora gufasha afashe ntasha bireka ngo kubera ibiki ijana ryongereza irindi niko mu kirundi bavuga. Yes kumbure wabakeneye gufasha nuvuga bafise igihe jana canke ico kingorongoro Jodaskin we ntaga y'amahera amafaranga bwati sorosoro rigwiraho rigiye. Yes kumbure tubikore ko nyene muri bwabo mwe nyene tukiye gusupportinga abaririmbyi bacu kugira bashike kuri rwa rwego gwiza mpuzamakungu. Yes kumbure Jodaskin rero ikibazo cyane nifuza kubaza mbega ko washimye gusohora visa mbega ntazindi ndirimbo zari mu gikoni utasohoye gamana ni nyinshi gose kuri kirero visa ni bimwe nyene n'imbere yo gusohora indirimbo uraraba nibihe urimwo ukavuga ati mu ndirimbo mfise ndabona yuko iyi nyari ishobora gutangura nkazokurikiza iyi muririmbyi wese bafise ukuntu yagiye arapanga playlist ya tware mu bihe vy'amaviza yani vibe niyo nariko ndavuga utanga uburenganzira abantu bico meruka uko usaba visa nuvuga mu ndirimbo barayiguhaye ga bro. Oya gusa hajya yinse ko nsaba visa ntiwayitahuye neza yani hajya visa nayise visa kubera ko nariko mvuga basi ko nariko mbwira mu mefu wanje yuko nariko ndamukompanga visa uravyumva ati gute rero suburemere ahubwo aratuma mvisita urumva aratuma mvisita yani kujya ushobora kuborerwa n'urukundo niko no bivuga ya ugatangura kuyibona uri kura balada n'umukunzi wawe uravyumva yani ni visa yani ndo kila kita ni beba state niko huko nyumbani nasikia huyo mtu kwenda mbeba ko state nako ukanyosha na dream yani niko state iko juu yake napaona na state hivyo yes kabisa urumva yuko ari ibintu bimeze neza cyane ariko ni umuntu yumvise visa biragoye gutahura ariko urumva yuko umuntu bisiguriwe aracha bitahura mbega ititire ya visa hoho gute kwanza washimye wabonye ko izofashiki wabonye ko ifise ide iyahe mu guhindura bishasha canke mu guhindura byari bisanzwe bihari mu mvire muziki ndu mbe misi yose yuko zindirimbo wama wimvira no kintu cha title ko kenshi hari n'abaririmbyi benshi usanga iyo yerere bayifise ugasanga batoye igitaito kinini ugasanga yatoye titre ukamenga ni film ngo iwacu mu Burundi hararyoshe cyane ugasanga ni indirimbo yitwa Ukobonye ya ndirimbo yo mu director waje cameraman yarke nuragerageza kurondera basi n'agataito gashobora kugira n'ico ka urumva ngo ndagukunda ngo nakubonye hirya yeje ni titre y'indirimbo Joaz Joaz ndakiye title kwa kama movie ya snap ariko watiro wari yubuza ati visa rero kubaka gasuna neza kandi naranumvirije n'indirimbo kwanza idea kwanza ni visa nyene navuze ati ifo kwiba visa mugapani rya visa yo mu ambassade canke amaki wapi umukobwa wanje ni wari visa urumva niwe nariko nkompa visa kubera ibintu mpora nshikirwa navyo nyene. Siku ruhande goma collaboro gute Jodaskin collabo vipi hakuna collabo yote ambayo unaandaa kufanya nta collabo image ko hari izo mfise mbwa zitarasohoka kandi ni no kuzikora naho ndabipanga vuba cyane sinshobora kuvuga ngo nta collabo nzokora ariko Paul mu masinda bishira mu ngiro umuririmbyi wo mu Kanyosha nyene hariya canke ino nyene hose je nta muntu numwe tutazokorana niwumva ntabwo yokora ama collabo umuririmbyi uwari we wese ariko arakora tuzokorana ndakunda gutatona Sadbi nawe ndaironse nzoyivutura na ihari na Sadbi tumikana kazi Berry music nawe ntana kimujya no mu brother wanje ujya turashumura shwana no kucumva bega Berry muramwicara hasi mukavugana vyerekeye muziki n'umwoteza nuvuga Akanyosha mu ruhande rw'umuziki gama kandi Berry ari no mu bantu basanzwe banyereka ibi comment nshobora gukora ibintu
akanyereka ama connection y'abantu bamwe bamwe bashobora kumfasha ndayimushimiye cyane Berry Music, thank you so much for everything. Yeah. Yes, kumbure narijya mukiri bato mwese mugiza gufatana mu kugira ngo mugire ikintu gikomeye cyane sivyo naga n'ubundi ubumwe nibwo bw'amabushikana abantu kuri. Yes, kumbure ikintu gishasha tugiye kubanya kuri Jedaski gitandukanye n'ivyo abandi basanzwe baduha n'igihe kigajoda. Mwita ikindi kikorwa kweri kiruta visa. Yeah. Yani tutakuwa tuna change mood yani. Yani tuna change na vitu. Yeah, vitu. Wantu zobica tuzobabarira. Tuzobarura imitima ya. N'ubundi nukubarura ko benshi baratonoye cyo. Umuti ra office? Umuti. Ni nyimbo tu, nico abaririmbyi nico kintu dushobora kuinvestisa muri communauté hama ibintu bikagenda neza nyene. Yes, ikibazo ngenda kubaze, ikibazo nigeze kubaza umuntu acaba inyishuri bizarre afite ibyatumye niba ati none umuntu agiye mu muziki kuri ibi bintu. Bega Judas yagiye mu muziki kweri? Je mu muziki kweri mfise imbo nyinshi sana. Cambere na mbere kwanza avant yuko ndesida ati ngiye mu muziki kubera iki. Ni ibintu kwanza wisangamwo, usanga uri kurakora kubera iba ari impano yawe biri muri wewe. Hama ikindi kintu naco nagiye mu muziki kugira ngo ibendera ry'u Burundi dushobore kurishikana kure. Je ico kintu ndagifise ko habisana nkuko twumva ibindi bihugu turakeneye no kumva Burundi buriko burateza imbere n'abaririmbyi babo. Yeah. Arigeze kwa ikibazo cyambwira ati ngo agiye mu muziki kubera abade. Was sani so brave. Abademo ngo bagire. Umva wewe kuvuga ati ngo basani nibo bantu bambere babo ngo bari proche cyane n'abade. Niko yavuze. Umva wagirondera abakobwa. Umuntu kweli. Ba chance yiwe rero ngushika ko n'umutsi ntaramenyekana. Mugabo babakobwa hora bafise. Ça sio BG. Sio BG. Ni nyeke se. Yes, kumbure usanga ari amakontrere kandi usanga abantu bakunda abakobwa cyane usanga ari abantu nyene bari ukuntu bafise ukuntu bameze tucu babona no cyo nasite kuvuga uco vyo. Nabiona hapo nimekonata umbeje. Kumbure nibikobwa rero bishasha kumbure agiye kuduha Judas atubwira ati very soon canke tuzorindira gato. Ni very soon. Sinabaza yuko ngiye gusura guteba kandi ko kera nari narasohoye mbwa ndabura gatoya mbwa polo moma ivyo nipfuza Imana ibandanyije imfasha nipfuza ko noguma nkora. Yeah. Gumukorana rya nubundi no gukorana cyane ivyo vyiza ariko bakubwira yuko muri no missing indirimbo ni video bro. Yeah, ni video. Kwa video gutuzi ko video zizimvye ga Judas tari muri management. Sinovuga je niyo mpamvu nama mvuga abashoboye gufasha bashobore kudufasha ko turafise ikintu dushobora kwerekana ariko tukabura ivyo bintu nyene mufise mu mifuko yanyu. Urumva hama dushobore gutanga produit meze neza. Umuntu wese rero yumva ashoboye gufasha muziki ndundi n'abaririmbyi bawo je imiryango wanje rugure vraiment. Yes, ariko ikintu nshaka kunsigurira Jota sinzi ko bishoboka sinzi ko cicumvira maze kucyumvirako gute umuntu yo kwinvestista mu muziki akaronka nuvuga inyungu iviye mu muziki gute? Bon, umuziki ubunye byari ibintu bikorera tera imbere harimo mo ya mbere ushobora kuronka mu mahera nijya ushobora gushira umuziki wawe ku ma platform hamukabandanya ubu promoting kugira ngo basurabe yuko ya ushobora kugarura ya mahera yawe kuko biragoye sana mu muziki kugira ushobore kuronka hoveni n'ibintu byinshi kwendora akora no si ivyo vyonyene hariyo n'ibindi byinshi. Kuko abantu benshi bakubwira yuko ngo ushire mu muziki hamaje nunguka iki kumbure bakurikiye iyo nyinshi Judas yaduhaye kumbure barashobora kuronka akantu gasubira sivyo no bagiye rero ntibaba batahura kuko je mfashe inoti zanje nkazinvestisa mu petit afise talent mbandabiza ati umuntu kandi umuziki ukuntu umeze umuziki ni ikintu kwanza ubanza ko investisa hari umuntu rero aguha amahera aho nyene agashashaka kubona hoveni okay ni izina buri kurubaka ni nk'inzu nshobora kuma mahera angana nayo mushinge ngo hama ngukeneye kuza winjira mu nzu ifise amabati ntibibaho fo rero kubanza ubanza ukito ni izina ukaryubaka komsa wa mpeti waduza izina ejo hazoza ama company kumurondera amamamariza ibintu kuko Instagram yiwe aba yarayifashe neza Facebook aba yarayifashe neza YouTube umba bakurikiranwa grâce à toi kandi wowe nuba warabikoze. Yeah. Yes, kumbure ni inyishu yumvikana kumbure ubikurikije urashobora kumva yuko bishoboka kandi nimba ubona ko ufise amadutu urashobora kwegera bajya abantu nyene babikoze barashobora kuyimba nuvuga ama réponse akwise byo nagajo go bayashobora kubikubwira. Yes, kumbure umuntu yabifuza kurikirana Judas amusange kuri platform zitwa gute canke nuvuga social network zi Judas kari kuri Instagram ari kuri YouTube ari kuri Facebook ari kuri Twitter ari kuri Skyrock ari kuri YouTube ari kuri bon kuma platform na Spotify, Deezer, iTunes, Amazon n'izindi nyinshi nyene.
yeah. hose uramusanga aho nuvuga Judas ego kandi Judas kinyene uko nyene sinigeze mpindura nuvuga atari uko winjiza amafaranga kuri izo platform mbega yindi nyungu ikukoresha izo platform niya platform ziragufasha kwanza kugira fan base kuronka abafana mu mihingo itandukanye kuko platform ziba zikoreshwa nko hanze Amerique, Belgique, Canada ibihugu nyene byo hanze nyene mugabo YouTube nayo twebwe ino niyo tusanzwe dukoresha muga naho nyene urayishira ko kuri YouTube kugira ngo n'abarundi bashobore gushikirwa yeah. Yes uvuze ati rero umuntu yakoresha izo platform zose arafise amahirwe yo kumbere yo kuronka abafana 3 4 5 5 barenge igihumbi yes kuri izo bice kuri izo platform yeah arashobora kubaronka kandi bo hanze nabino bose batari bakuzi mutari musanzwe mumenyeranye kwa baronka yes kumbere mu gusoza ndashaka kubwira Judas atubwire akajambo gato abwire nuvuga abakunzi b'umuziki ndundi nico babwira muri rusange nico twokora kugira ngo tubashe gutera imbere gusumbije no muzi bon akajambo ka mbere nuko kwanza bo dushigikira mu mihingo mu maparti yose uko twagenewe gufasha umuziki aho ndavuga nk'aba journaliste abafana n'abaririmbyi bwabo bonyene tugerageze gusupportingana dushobore gufashanya ko turafise impano gusa twe mu Burundi dufise kakantu kakajaruza ati uyu muntu sinshobora kumusupportinga eje ashobora kuba ikindi kintu urumva tumeze je novuga yuko ari wana kujya kwiswa je ndashaka kubivuga hariyo jalousie jalousie yani dushaka kwanza ikintu ca mbere tubanze dutahore ko atanamwe turagera wana nkiswa urabona ko ziba mu kuzimu uye imagine toi rero nkiswa yo birikira iragerageza kuduga basi naje no kwisi abantu bariko mugabo hakaba abandi bagenzi ibindi bigenzi by'ibiswa nyene cyangwa sa oyaha hakaba abandi bantu bashaka kumyicira iyo dream yiwe kandi yagomba abatoborere inzira yo bashikana kwisi mbona mengo rero twofashanya kabisa nibyo nyene yes kumbure ni réponse nziza kumbure ikurikije ushaka kuvyumviriza neza kubwira yuko dukwiye gufatana mu nda dukwiye nuvuga gufashanya twebwe entre nous kugira ngo tubashe gutezanya imbere kuko je ntafashije Jodaski ejo sinzi cyazovamwo kumbure no musi yonari kumufasha yari kubonwa na babiri batatu kumbure bandi bari kumvesistamo amvuga amafaranga mu intangabirano yo kugira agatera imbere hama ejo bandi bamubone hama bandi batera imbere kandi tubona abandi barateye imbere bigenda nkuko nyene no gufashanya hagati yacu Jodaski rofise benshi cyane kumbere bashizemo ingufu kugira ngo ushika hugeze na clip yakugiza igeze neza novuga na audio yakugiza igeze neza yes kumbere nibikorwa vyawe na talent yawe igera hageze neza kumbere abo bantu nigikubabwira muri rusange ni bande nigikubabwira bona ngomba shimire ndabashimire kwanza ko barakoze igikorwa gikomeye sana aho nagomba shimire kwanza 47 films yashoboye kumfasha ku buhinga bwa video nkashimira cyane mu director yitwa Candy director nkashimira cyane na Ishimwe Graffiti Art bo bashoboye kugira ibintu by'ama location bashoboye kudutunganiza ama location nkashimira Bay Power Fashion bo bashoboye kunyambika clip turashobora kwambara neza nkashimira kandi na Joda Music staff ni staff yanje nyene basanzwe bamfasha nibo bashoboye no gushira uburyo hamwe kugira ngo dushobore gukora ikintu nkashimira cyane kandi na Gamba yitwa Jospin bon novuga yuko nta management ndaronka ara manager ndaronka ariko pour le moment ni famille ko ara supportinga sana hamwe nanje mvuga ati bro yego kwiye nkashimira cyane kandi no mu DJ yitwa DJ Don yarashoboye kumfasha nawe yene ku aranterera big up abo n'abantu bagiye barafasha ku ruhande Béranger Dieudonné na Alain Poet thank you so much ni benshi sinshobora kubaheza yes kumbure nawe wese kumbure washoboye kwiraba Judas karagushimira ndamushimiye cyane wose yasize comment wose uramushimira na like bashireko dislike turayikende na dislike irongereza nayo ne bashireko yes kumbure ndagushimira cyane na Judas nayo ndabashimiye cyane yes kumbure nitwakwifuza ubundi cyangwa nitwagutumira ubundi uzotwitabe bro nibaza ko atakibazo kwe yes twaheze byinshi musange nuvuga kuri YouTube channel yiwe nukumbure niyo no gutuma kuko twukora kuri YouTube musange kuri YouTube channel yiwe ugire subscribe ni Jodaski ni official ko official
ni Jodaski ugire subscribe hamurabe n'igikorwa ciwe citwa Visa hamwe n'ibindi biriko nyene babirabe nyene basige ko na commentaire sibyo naga Jose siga ama commentaire na share ikintu kikugiwa ifa kugipartage lakini singundi binebwe Jose oya nabi nisikia kama utafanya kazi kesho utafuta iko ni kazi mpya bro be ready bro mimi nitakupa interview kama kawaida tunapata watu wawili wanatutizama wao tunarizika sio wawili tu watakuwa wengi tuzosubira rero inshallah imana bikunze kumena Beni kuri miko byane kamera ni Arkeni mutumire witeka yari Jodaski kabisa ntibagirwe subscribe